Kaze muri kino kiganiro c'uburimyi aho duza kurabira hamwe muri rusangi uko mwimbu w'agatasi wifashe muri komine Gwibaga yo mu ntara ya Bujumbura, tukaza gushimikira cane ku giterwa c'ikigori n'ikiraya nk'uko musitanteri wa komine Gwibaga abituganirira. Muri komine Gwibaga duciye hose kwa twarose umwanya guca ku mitumba yose igize komine Gwibaga uko ari 42 n'amazone 10, twarabonye yuko umwimbo w'agatasi wifashe neza. Wanashima je novuga nti numusesekara cane cane ku giterwa c'ibiraya, ngira nkuko mwahaciye hose mwitegereza murabona hariho imirima iteye igomwe cane y'ibiraya. Ngira munaravye no kw'isoko murabona yuko umusumyi ntiyidoga kubera burya ibiciro bivana n'ingene umwimbu uba wifashe mu gihugu. Rero umwimbu w'ibiraya ni mwiza kandi ibiciro murabona yuko umusumyi muri iyi minsi ntiyidoga vyifashe neza. Aho novuga yuko hariho n'umwimbu w'umusesekara w'ubushaza. Ubushaza wogenda ugashika nko kw'isoko ya Kavovo ukitegereza urabona yuko ubushaza ari bwinshi cane gose. N'ibindi biterwa vyose turavye imyumbati, amashu, ibijumbu, amateke, ibigori, aho uciye hose urabona ko bimeze neza. Ariko kucerekeye ibigori hariho akantu noca k'akarongo gatoya, iyi ntara ya Mugamba ubona ko ari mu misozi miremire ntituraronka neza imbuto y'ibigori ihaba, kubera iya pane 53 itangwa iba cane mu maregio canke mu ntara zifise altitude ntoya. Rero muri akarere ka Mugamba baracarima vya bigori vya kera, bimwe twita ngo ni amasega, hari n'ivyo bita ngo ibiporo n'abaravye kumbure nyene agiye vyaza. Rero uco usanga naho vyimbuka harimo agahaze. Nkatera kamo rero abashakashatsi bo muri Izabo n'abajejwe uburimyi n'ubworozi yuko mu gutuma ko imbuto zirobanuye z'ibigori bokwiyumvira kuri izi ntara zo misozi miremire za Mugamba ko baturonse imbuto irobanuye cane y'ibigori. Ngira mwabonye mwaciye naho ibigori bimeze neza harimo agahaze turavye aho baronka imbuto zirobanuye zirya ziva hanze za pane 53. Rero mu ijambo rimwe ahaye muri Gwibaga abene yuri ntibidoga na gatoya, n'utagira harima akoresha amaboko yiwe ugasanga ku munsi araciye nk'ibihumbi 50. Ngira muca mwumva ugwije n'iminsi 25 dukuyemo wa Mungu, muca mwumva yuko uyu muntu aronka amafaranga menshi. Rero bose baguwe neza bamerewe neza, baranezerewe kubera barasohoye amaboko mu mpuzu. Baritabiriye akamo kanye n'icubahiro mukuru w'icacu yuko umuntu wese aza kurondera ico afungura akaronka n'akanoti kajya mu mufuko. Rero umuntu yari mugorwa kera, yari umukene ngaha muri Gwibaga, uno munsi urabona yuko nka bose bariko barava mu bukene bwabo, usanga bafise ivyo batunze, ibitungwa bito bito, bashize ku nka. Ivyo vyose biva rero novuga nti je n'ivyirato vy'iwanje, kubera nka musitanteri dushira mu ngiro imbono y'igihugu, dushira mu ngiro imigambi y'igihugu. Turahimiriza bene gihugu kugira ngo basohore amaboko mu mpuzu, guteragira amavoka. Ngira mwabonye yuko twaciye amavoka benshi bamaze kuyashora ku masoko. Urabona uciye ku mihana yuko amavoka menshi yamye, ayandi baguma bateragira. Wanashima vuba hazoba kugira greffage y'amavoka mato mato, ni kugira ngo imbono y'igihugu kugira ngo igihugu kibe cifashe
kibe giteye imbere gihera mu muryango rero. Umuryango iyo wifashe ukaba uteye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Nta bandi rero kubishira mu ngiro ni twebwe ba musitanteri nyenicubahiro yizigiye kugira ngo tumubere imboneza, tumubere ijisho aho dutumbereye. Umurimyi twagendeye aratubwira umwimbu w'ibigori yiteze n'intambwe amaze gushikako kuva atanguye kurima kijambere. Vuba natanguye nyene ntangura akarima gatoya, ndibakomeye natanguye kurima ibiro 14 vy'ibiraya. Ndabibona ndadugira ko ndima ubwo nageze ku ntambwe yo kurima hegitari 15 z'ibiraya n'hegitari nk'indwi z'ibigori. Kurima nayibonye nk'inyungu cane nini, n'ikimenyamenya iramaze kuntera kushikira ku ntambwe iboneka. Uburimyi nabukuyemwo uburaro bwiza bwiza cane, nakuyemwo inzu ibura nk'imiliyoni 105 canke 108. Uburimyi ndamaze kuguramo hegitari ashika kuri 4 itongo. Ikindi gira gatatu nakuye mu burimyi naraguze n'imiduga, iyo yose nayikuye mu kurima. Ndafise Probox na Dina. Hanyuma ikindi nakuye mu burimyi naragize n'ubworozi. Murabona ko imirima magemo yaraba harimwo imikobeko y'ubwatsi. Nacenga n'undi mugambi wo kukorora. Ndafise n'inka zishaka ku ndwi maze kugura. Ndagira imikobeko nkuko nabibabwiye. Hanyuma ndafise n'abakozi bamfasha gutegura aho hantu. Ndafise abakozi bashaka nko ku 15 badasiba mu mirima imisi yose. Abo n'abantu badasiba n'abandi bo ku munsi baza biva nkoresha bivaye n'ibikorwa mfise uwo munsi. Uyu mutumba wa Nyarushanga aha naje kuharima hari imyovu gusa. Mugabo no munsi bose bararima ko muravye neza muteje akajisho hakurya no kwimirima yindi hari. Nabaha imbuto bakangurira z'ibirani z'ibigori. Ibiharage ndabirima bakagura navyo nyene. Bizo cyane ndifuza nk'uko ndima hegitari nka 15 ndifuza 30. Ndifuza kwagura cyane uburimi. Ndanifuza ko noronka ubundi bumenyi burushije ubwo mfise kugira mbandaye nteza imbere uburimi bwanje. Yego amatoni njo twimburira abarundi n'inyuma y'igihugu bibaye ngombwa. Kino bahamagarira ni gukora ku mutwe bakarima kuko isuka yatumutera imbere gose. Bakarima namana hano yabajene baheza amashuri baca badakwicara muhira ngo arinde gukora ubuzi bwa leta. Nkababwira ati abantu ubuzi bwa leta buragoye ntibuzoburonka mwese kuko mwese ntibakazi mukora, ariko muje mukaja gukira mugakora baronka amafaranga mukiteza imbere. Kugira ashobore kurima umurima munini nk'uyo arakoresha abakozi batari bake akabahemba, kandi abo twaganiye barashima ko nabo bahakuye ubumenyi bwo kurima kijambere iruhande yo kwikenura mu ngo zabo. Turatera ibigori, tugatera ibiraya, ibiharage. Yego. Je ndabimaze mu imyaka 5 kandi no kuri je narahabonye akarusho kanini cyane. Je nava mu muryango Kenye w'abasangwa butaka. Mugabo je maze kuza gukorera ngaha n'ukuri narahabonye akarusho kenshi cyane. Iki maze gukora mu kiboneka. Jewe n'ukuri sinarinzi kugura igitungwa, naratanguriye ku nkoko, mu nyuma ndagura agahene n'ingurube ndayigura. Nukuri umuryango wanje mfise abana 5. Abana banje ndabigisha nta numwe atari kwishuri. Umwana mukuru mbere ari mu mwaka wa 5 ntigera ata hasi. Nukuri ndabona yuko abana banje banezerewe babayeho neza barafungura n'abana badoshe. Yego nukuri bimeze neza cyane mu muryango wanje. Ndambara gahuzu kameze neza ngasohoka mu bandi ba mama bakabona nyine ko naje bimeze neza. Amaro kavyo uca wimbura byinshi kandi arakantu gatoya. Nukuri cyo no bahanura bofata isuka bakaja kurima. Benshi imbere baranajijutse no nta nabakibumba. Unye nabo nyene bafata isuka mugano bahanura bagafata isuka n'abakijarajara bumve yuko isuka ari iteza imbere nkuko naje wari intejeje imbere mu muryango. Uyu mupapa dukorera Imana yaranamuhezagiye hari ukuntu yimbuye nk'ibiraya
aca duha nk'ahantu dutera ibigori canke ibiharage, hama mu muryango bikagenda neza, ugasanga hafi nk'umwaka uraheze ntazi nko gusuma ibigori, ntazi ngo igiciro kimeze gute, usanga umuryango wanje uriko urafungura neza ku rugero rushimishije. Kuri ivyo akora natwe iyo turiko turamukorera ntituraba ngo ni sasita canke ngo ni saha indwi, twe na Sizeri ihora igera turi mu murima iwe turiko turamufasha, kuko nawe nyene ahora adukorera akantu natwe tugashima. Iyo umuntu aba aguhaye nk'ahantu yakose nawe ugatera, urumva n'ibintu bikomeye cane, si benshi usanga babikora, ariko wewe arabidukorera kugira ngo imiryango yacu ntisonze. Je nk'akarusho maze kubikuramo ubwiwanje nahora mba mu nzu y'ivyatsi, muga narakuyemo inzu y'amatafari, kandi mu rugo iwanje ndafise ibitungwa bito bito, n'abana banje bariga neza kuko simpuza ngo mbura ico bafungura, baragenda kw'ishuri bameze neza, ndabambika, hama umuryango utunganije neza kubera nkorera mu mirima y'umutama Vesa. Jewe aho ntuye akaparasera mfise n'ababanyi barabona yuko ntera itandukanirizo n'iryabo, kuko ngaha turiga gutera ku murongo tugatera n'imbuto zirobanuye. Rero no muhiri wanje ibigori biteye neza, niyo nteye ibiharage ndabitera ku murongo. Ako niko karusho nakuye ngaha mu murima. Igiterwa c'ikiraya muri komine Gwibaga kirarimwa cane kandi biteze umwimbu ushimishije. Aha twaganiriye na bamwe mu bagize koperative Kanyunya bafise imirima minini y'ibiraya. Iyo koperative Sangwe Kanyunya yavutse neza na neza mu 2019. No twatangura gukora, twatakugira imigambi, aho tumariye kwitaba akamo k'igihugu kukuja mu makoperative Sangwe. Niho twafatiye ya mbere, dutangura tugira imitahe y'ibanze mito cane, turaheza turatangura kuja ku kivi rero. Twaratanguye rero kurima ihagitare imwe tugitangura, kuko n'abanywanyi bakiri bake baratinda baragwira, ubu tugeze ku ihegitare turima ku mwaka ihegitare 14. Muri make ukuntu rero dukora, turabanywanyi 365. Aho harimwo abapfasoni 220 ni n'abantu b'abagabo 145. Tukaba rero gushika ubu turi ku kivi. Twebwe aho dutanguriye gukora twarakoze biraje imbere, turagira Imana biratoka, turarima turimbura. Aho twageze ahantu, aho twakora hose twarakota, dutangura kubona ko amahera bare menshi kuri konte. No twatangura kwigurira itongo ryacu rya koperative Sangwe kugira ngo burya tuje turaronka ingene natwe dukora twagukiwe. Tuca tugura ihegitare 2 n'inusu. Tumaze kugura ivyo dushizaho, twaravuye turabona ingene bitugora cane mu bubiko, aho twakota twabona ari hato tubika umwimbu, duca turigurira inzu. Turagura inzu irimwe ibintu bitatu, harimwo aho tubika, hari aho tudandariza, hakaba naho n'ububiko bundi, kuko hari aho tubika imbuto zitandukanye. Tukaba ahanini turima imbuto y'ibiraya, n'ingano, ahubwo n'ubushaza. Ivyo rero nukuri biratwitaba, bikaba vyaratugiriye neza cane, kuko twebwe tumaze kwinjira muri iyo koperative twarabaye abantu benshi, turamenyana kuko umutumba ni munini. Ariko muri iyi koperative irimwo abantu bo mu cimbiri butandukanye bugize uno mutumba. Iyi koperative kandi cane ikintu yadufashije, yaratwungiye ubumwe. Twe hagati yacu turimwo abantu b'abagabo, abagore, inkumi, imisore, tukamo abo ubwoko bwose. Tuvuge twese turi bamwe ubu rero. Yaratuzaniye ubumwe, iratuzanamwo n'urukundo, kuko twebwe muri koperative Sangwe turimwo twitwa abavukanyi gushika uno munsi. Ikindi kigira kabiri twe dushimiye koperative Sangwe, yaratwigije byinshi. Umwe akiri hirya undi akaba hirya, twararima uko bisanzwe, umwe wese uko avyiyumvamwo undi uko avyiyumvamwo. Twebwe rero nk'iyi koperative, twe nk'iwacu yatubereye ishuri ndimo. Twaravuye rero turamenya kurima,
hambavu y'uko kurima tugafashwa n'imbuto zicagutse ngaha kuko zica zitwara abanywanyi bene vyo. Umunywanyi aca akura ngaha kubera imbuto turima aha ziba ari n'iza mbuto zirobanuye. Umunywanyi rero akagira imbuto ajanye agaca aja kwikenura mu murya akarima akamenya ingene abirima kijambere akongera akamenya n'ingene aheza akibikira nawe imbuto. Ikindi kintu jewe mbona cabaye kinini kandi naco nicagumye cunganira ibindi nuko twebwe aha uko twumva 365 hari nubwo tudatondera rimwe ku kivi. Twe turazinanye tuvuga urwaye tuba tumuzi. Umunywanyi wese abazi ati nakaragwaye nagwara amezi 2 nagwara 3 nashaka gware n'umwaka mugabo sivyo tumwifuriza ariko tuba turi hamwe nawe uri ku kiva bariko aramukorera. Umusaruro uvamwo wose ategezwa kuba arimwe muri ivyo bintu. Twebwe rero harageze igihe kuri iki gihe urabona ko tubwirizwa gushira abana mu ishuri. Hariho benshi haragera nko mu kwezi kw'icenda ugasanga umuvyeyi arazazaniwe arabuza agakaye arabuza agakaramu kumbura ahisemwo gukuramwo umwana umwe canke aranabaretse tutaraja muri koperative ariko ivyo nk'umunywanyi wa koperative ubwo bukene twarabusezereye. Turira ko umwaka w'ishuri utangura ikigega ca koperative kikaraba kikaca umunywanyi wese araronka neza ikaye atidoga atavuga ati nje kurya ideni. Ico rero caratumye abana benshi biga amashuri atanumwe harimwo n'imiryango murabizi y'abatwa batwita abaterambere. Urumva kubera baciye benshi twarabakiriye turi kumwe rona ko barabavukanye abo rero abana babo bariga kubera ico nta gwitwaza ubugwara havuye kubera iyo koperative Sangwe Kanyunya. Tugaheza tugafashanya yaba umuvyeyi twebwe dusigaye tumengo ni nk'ishiramwe rya leta kuko n'umuvyeyi afise imbanyi turamuha umwanya akaruhuka mu minsi y'imbere y'ukwibaruka. Ahejeje kwibaruka tukamuha iminsi y'ukonsa umwana akabanza agatekana. Niyo azoba tumaze kumenya ko hageze wenyene tubona aje ati reka nje gusangira ikivi n'abandi. Ni vyinshi sinzi ko ariko mu vyiza vyinshi twabonye muri Sangwe Kanyunya mu makoperative nukuri mbona ko ni vyinshi sinobimara ariko nukuri turashima wagize umugambi. Turashimira leta y'u Burundi yumviriye kugira amakoperative Sangwe. Vyiza rero nasaba n'ubundi batagira intege ko batera intege bakabandanya bakorera amakoperative. Leta yaratuhaye ingurane y'imiliyoni 10 aho yageze kuyiduha turi ku kivi kugira dugirize ikivi twari tumaze gukoresha amahera y'ibanze tutanguye ku buryo buke twari dufise. Leta iciduha imiliyoni 10 tubandanya dukora mu nyuma niho yacitswongera izindi miliyoni 10. Tuguma tukora kandi uko twaronka amahera niko twungura aho dukorera n'ivyo dukora. Duca rero mu nyuma rero twaratanguye kuriha nko mu kwezi kwa gatatu tuzatumaririye yose kuriha amahera yose y'ingurane dufise. Kuri aho tugeze turashima nubwo isi iguma yaga twe mbere tubona yataba isi uja kubona utaronka ahantu uronka nka hegitari ifatanye n'ubundi isi twe turacayikeneye turacashaka dukorera. Uburyo bwo gukora sibwo tubuze mugabo hari aho usanga rimwe na rimwe tutaca turonka amatere ubwo nyene ariko nukuri turashima aho tugeze. Araza aratugendera aratubwira ati mwabaterambere aho mwabereye ngaho onye muze mu bandi hari hishira hamwe ryaje rishasha kandi muzotera imbere. Ariko ubu ndashima Imana kubona ivyo yatubwiye vyagenze neza. Hanyuma rero ico gihe turavyirira ahantu yari hegitari imwe ariko ubunye zigeze ku hegitari 14. Nukura kunguko je maze kuhakura abana biwanje ntibaja no kwishuri. Eka naguma ari kwibumbira udukono ngaho onye je ntaco nabibonamo. Mugabo amaze kuja muri iryo shira hamwe ku mwaka yaraduhaye amafaranga araduhimiriza atayo mafaranga mugura gatungo. Ayo mahera yaduhaye je naraguze intungwa ngura isuguru. Iyo suguru ndayitereka gushika mu kwezi kwa 4 ico gihe ikirunguka
nayiguze 50 nca ndonka 100. Aho naciye ngura ishashi, iyo shashi kiravyara 2. Aho nca mba ndose intungwa 3. Kandi rero muri ayo mahera uko onye vyagenda bigenda, ndiko nza muri koperative hariho ubumenyi bumwe nagenda nunguka. Agaparasera nari mfise kukarima vyari bisanzwe, ariko maze kukarima kuko imbuto turaronka, imbuto twimbuye abana barafungura bakaduha n'imbuto nk'umunwanyi. Izo mbuto narazibitse, aka kantu ndakarima, ndaraba kwa kundi nyene bahora bakoresha umwavu, ngenda ngira kwa kundi nyene. Ubu unye ibintu je mbona ari sawa. Ubu unye umwana arageze mu wa 6 kuva ico gihe, yari mu wa mbere abandi bari ngaho muhira nta n'ivyo kwiyumvira ko bashira ku ishuri. Ubu unye barafungura, ubu unye nk'ibiraya mwitonga iwanje nawe userutse uri umushitsi, reka sinobura icyo ndagufungurira. Ariko kare ntamanje kwikorera izo nkono, nta kintu je nabona ndonka. Hama mu nyuma nca ndasubira, araduha amafaranga 200 ukwezi kw'icenda. Nca mfata subira ngura iyindi suguru 100. Gushika mu kwezi kwa 4 ndayishoye, bampaye 400. Ndavuga ati ibi bintu ni sawa. Hamwe muhira hariho izindi ntungwa nyene mfise. Imwe ndaraba mbere nari mfise abavyeyi nabo nyene mbona atakuntu ndababitsa kamwe kugira nabo nyene muhira iyo naje mva babe bariyungunganya. Abo bana biwanje ubu baserutse kw'ishuri, n'abana bameze neza, bavyibushe basa neza, bagenda bari bafunguye. Urumva ubu ko icarasiyo coco ntikikinteye ikibazo. Ubu unye twe twarabaye abaterambere nyene bakwiye bari muri iri shirahamwe, ntavyo kuvuga ngo ni ibintu vy'uguhisha sivyo imbeshere. Abana barakuranyura bagurira niforome. Ubu unye je mbona iri shirahamwe ryaje hageze. Leta y'u Burundi yatanze miliyoni burya hariho aboyishimira n'ukuri ku mutima w'urukundo yagize. Niryo shingiro, ariko hariho amafaranga twatanguye na twebwe. Ego hariho amafaranga twatanguye kuko yavuga ati ishirahamwe ryose riratangura naryo rikaba rifise ishingiro. Yari amahera makeya, sinibuka ko vyari 5, sinibuka ko vyari 10. Yatubwira amahera atatuvuna, nka twebwe twari guca tubiheba nk'abatwa, ibintu bibaruhisha mu mutwe umuntu aca bivamo. Rero kubwo yari ko agenda duhenda nawe nyene yarabibona, ati uyu munsi utayarose uzoyarondera uzoyazana ku yindi ndwi. Niko yagenda bigira, aradushiramwo twe ntitwaja mu bandi, ubu turi mu bandi. Hanyuma nyakubahwa yagenda twereka ingene ivyiza biriko biragenda. Ubu unye turashima, ariko umuntu aserutse nahajya hakurya ariko araraba akabona ati hajya ahantu jewe ndimwo, ugaca uraba n'ahandi hantu nyene tumaze iminsi turiko turasarura ukabona kurimo, urumva wishigikiye. Akamo nobabwira jewe mu bisanzwe nko mu miryango y'iwacu canke n'abandi, uje hariho nk'undi muntu mbona ari mu yindi miryango nk'abo Bahutu n'Abatutsi, hariho nk'uwo je ndiko ndaraba ubu unye atari mwishirahamwe, haza akavuga ati ntiza agasabune nkakamuha, canke akavuga ati uyu munsi nta 200-3 umwana ashara araja kurara ubusa, kavuga ati nukuri jewe nkaca ngenda nkarabaho noba nasize akanoti nkamuha. Ubu ntavyo gusegerereza, ubu twe nta bintu vyo gusegerereza tukigira. Nobatera akamo ko kuja mu bandi, ko kwijukira kuja mu bandi, bakareka kuguma bikumiye, kuko iyo ugumye wikumiriye nukuri hariho ikintu kininuta. Abana bonyene baramererwa nabi kuko baca baguma binuba bagenzi babo. Twe nko mu bihe twari tubayemo twarinuba, nk'umwana w'umututsi aguciye impande ukabona ugomba kumwegerwayo kandi atacakugize. Ariko ubu unye kubera twaje mu bandi, n'abana twaravuze tija kwishuri kandi bariga ntawe ubakumira. Bobakumira gute kandi basa neza, kandi bagenda boze basa neza bambaye.
ibi bintu rero harya ubukene n'ubukengereza iri shirahamwe ryaje hageze ku miryango y'iwacu nk'abatarimwo nukuri bokwijukira bimwe bikomeye vy'imvamutima nka jewe ndiko ndabibabwira bakaja hamwe n'abandi kugira ngo bashigikirane. Yaraza Nyakubahwa aje kutugendera hariho icivugo akashika turamutsa akavuga ngo tugire sangwe, gaca tumwishyura ati dutere imbere twese. Ako kantu karanyura kakanyohera. Baduhaye miliyoni 10, leta yaduhaye miliyoni 10 y'ingurane itunguka turayikoresha irunguka, hanyuma twongeza miliyoni 10 kugira ngo tuzamure ikivi, nahone turazikoresha gushika rero ubu koperative Sangwe Kanyunya duteranije ubutunzi dufise mu miliyoni 20 leta yaduhaye, turabona yuko dushize hamwe ubutunzi dufise ntitwoja munsi y'imiliyoni 500. Ubu rero turiko turariha kandi turibaza yuko iyi koperative Sangwe turi imbere iyi Sangwe Kanyunya. Hariho n'izindi zaba ngaha muri Rwibaga zirahari ziko ku kivi, wanashima nyinshi hariho zimaze kuriha rya miliyoni 20 zose zahejeje. Niyi Sangwe rero Kanyunya muri uku kwezi mwaba yuko hari imirima myinshi myiza, hari umwimbu mwiza, twaravuga yuko iziya miliyoni 20 muri kwa gatatu bazobaje kuziha zose, rubako tuba dusigaje hafi miliyoni 100. Twatembereje imirima ya Sangwe Kanyunya mwomara imisi mwocoka. Rero ivyo vyose ico tuja twishimira abanywanyi basangwe barafite ivyo birata, kubera ku mwaka turabaha akosha musi agashiru kabute bakarihira amashuri abana n'amakaye. Uwundi wasanzwe yifashe akagera akagura ibitungwa. Uno musi rero ubabwiye Sangwe baratamba gatarika, kubera tuvuga tuti tugire Sangwe dutera imbere twese. Dutera kamo rero aya ni makoperative yose Sangwe, na cane izo ndongozi zatowe kugira zibe imbere y'abene gihugu, zije ku kivi. Ishirahamwe ritera imbere rigira indongozi zitagira uburyarya, kuko indongozi zigize uburyarya ituma isubiza inyuma n'abandi bose bari inyuma yayo. Rero dushaka yuko igihugu cose ikizotuma tuba abantu bifashe nuko indongozi guhera hasi ku mukuru w'umuryango kuduga gushika hejuru ziba indongozi ziyumvamwo igihugu cabo, ziyumvamo yuko iki gihugu cacu ariko tuzogiteza imbere. Aho twashitse twarabonye ko na Musitanteri afise imirima y'ibiraya kandi hamwe abakozi bariko barimbura. Je mu bintu njejwe Nyakubahwa Musitanteri akaba yaranyizeye akangira novuga nk'umugapita w'abakozi nkoresha. Jewe abakozi ngaha ku munsi ndarenza abakozi 50 na 70. Twe tukaba dukora ngaha kwa Nyakubahwa Musitanteri ni hegitari zirenga 3.5. Ni ngaha hari n'ahandi tuja amfashe ngaha. Burya rero akarusho kahari n'umunsi murabona turiko turimbura. Turimbuye itoni ntuze dusoromye hegitari 3 zinarenga kuri ahe n'ahandi tuvuye hariya hirya. Muri izi toni 3 aha turaja kuronka toni nka 50 kuduga. Abakozi ngaha nkaba mfise nk'abakozi barenga 100. Aho umwe wese agenda aratamba. Aho twebwe tuhejeje ngaha tuca dusiza, tuca twinjira mu itera ry'ibiharage, ahandi tuje mu ntuze mu ngano mu kwezi kwa gatatu. Ivyo vyose urumva n'ibikorwa bizoba biriko birakorwa. Rero je Nyakubahwa Musitanteri ko yanyizeye basha turakoranye neza gose, tumaranye imyaka irenga 10 atangorane n'imwe kwere, tugakorana hose. Iyo oye naho nyene iyo hiyo hariyo ayandi mahegitari angahe dukorerayo. Rero akarusho iwanje nanje maze kuronka basha ndishimiriza gose kwere,
jewe tutarakorana na nyakubahwa musanteri nari umuntu w'amikoro make vraiment ntagize intuzenya nari inkenye naba mu nzu y'ivyatsi ariko aho tumariye gukorana akaja arampanura burya kora neza hari umutima ukura aha nyene wigira aha nyene basha nanje sinabita mu nzira nkabitahana turakoranya heze imyaka ingahe ishika kuri 4 ca ndubaka akazi ka kijambere kandi kameze neza basi impene sinari mfise namba none ubu ndafise inka 2 n'inyana zazo 2 za kijambere amata ndashora kurima ndarima na jewe nkimbura naje ndi umuntu nk'umurimyi n'ukuri jewe ibyo nkaba ndabishima bose nkangwira nkabigamburuka nkaba nsambere yuko twobananya dukorana ubwo ukorahura ubwenge kubera we aguma agenda ashobora kurahura ubwenge ahana akaza akabunzanira akabunyigisha nkuko abunyigisha ndabukoresha iwe nkaca nanje ndabukuraho. Musitanteri ati nakaryo keza ko kwiteza imbere no kwigisha abandi kurima kijambere. Mwabonye aho mwaciye mwashogirwa kuronka umwanya guca no mu mirima yiwanje aho bariko barimbura bijya tubikora kugira ngo twiteze imbere na twebwe kandi wohamagarira abandi gutera imbere udateye imbere. Niwohamagarira abantu kurima nawe utarima. Niwohamagarira abantu korora utorora. Bijya rero turabikora kugira ngo batwigireko. Hanyuma tukatwigisha n'abantu kuziganya umwimbu canke amafaranga baciye ntabe amafaranga baca barya, ahubwo abatume bashika kuri yambono y'igihugu yuko nabo baba abantu bifashe. Aho rero uzosanga rero hari abantu batahora bafise igitungwa, uno munsi usanga afise impene, afise intama, afise inka, ariko kera yari umuntu w'umugorwa. Ibi rero twona bishima nyene icubahiro burya yaradufashije cane, yaratugendera irya atari bwa mukuru w'igihugu atwara umugambwe, asanga ino hari ahantu h'ubunyovu batarima. Rero yaciye atera akama ati emwe mudasubiramo ko mu mpuzu inzara izobica. Rero jewe naciye ngirirwe bakoreye muri 2020 ndatorwa kugira ashobore gutwara ikomine ya Mukike. Ico nihutiye nuko nababwiye nti nyene ico yavuze ati ahantu hari ivyatsi bitaribwa muhashira ivyatsi biribwa. Niho rero ndashimva yuko inyovu zose zihava, ndafata ingingo abenegihugu baranyumvira gushikaho inyovu zose zihava hakaja imirima. Mu mwanya mutoya abenegihugu barateye imbere, no munsi ntamwe n'igihugu wa komine Gwibaga usahasega. Akarorero keza rero gatangwa mu kurima kijambere karatumye haboneka n'abandi barimyi bakarorero. Nk'uyu murimyi twaganiye avuga ko yatanguye kuragirira inkuwundi muntu, ariko ubu agaze ku ntambwe ishimishije mu kurima ahantu hanini cyane agakoresha n'abakozi benshi. Ibi bikorwa nova ko sivyo byari byanzanye muri no komine Gwibaga. Ino jene nahazanwe n'akazi ko kuragira inka mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nari naje nje kuragira inka nkorera 50 ku kwezi. Rero maze gushika ino nari naje mu buzima butoroshe kuko bari banyivye ico gihe bamaze kunyiba naje ino nk'uhunze mvuga ati akazi kose nzohura nako nzotegeza kugakora. Ndashika ino rero ndaragira izo nka nahembwe 50 ku kwezi kugeza aho izo nka ndaziragira neza ku mategeko, kandi wacu mu Kayanza nta nka tworora. Nahora ndagira impene muganda avuga ati ko naje ku kazi reka ndagira izo nka. Mbere nakoze akantu gatangaje abandi bungere badakora, kuko izo nka bampaye nk'ivyibushe bampa n'inka yonze. Ubuhinga nacenshiramo naziragira nkaziha n'isondori, kwansanze ndi mukozi w'Imana hageze ko njyama nkacanja kuri za nka bati mwankamwe mwizina rya Yesu muvyibuhe babone ko nzi kuragira kugira ngo akazi kanje kabandanye. Rero ndabikora ukwezi kwa mbere kutaranahera umubosi yambwiye ati ibintu ukoze mu kwezi kumwe ndagukwe kuri 50 ndagushize kuri 60. Ubuzima mbandanda bubamwe nkuko izo nka ndaziragira umwaka wose muga nkiragira izo nka abarimu
bize informatique baranakena. Umwarimu bambe uwo mukoresha wanje acambwira yuko noza gufasha ku mashuri igisata kijanye n'umuziki be na informatique. Rero ni kuva je navyuka saa 10 ijoro ahantu bita mu Bisumo kuzana ubwatsi, nshitse nkaca noga, nkaca ntora imashini n'igitari, nkaja kwa ariya mashuri mubona ari hariya mu muzi nayo ngaho biti Burazi, nkaja kwigisha abana kuva saa moya gushika saa 7 nkaca ntaha, nshitse nkaca nongera nkaturutsa zanka. Rero kugeza yaho naje kwigisha ngaho muri ishuri yo ngaho mu Rukina, ndibuka diregiteri ariko arantembereza mu diregiteri bitagiringo, avuga ngo ndabazana umwarimu w'umushasha ni mu muramutse. Rero abara bambona ndagira zanka barase kundamutsa bo tuva ku gatumba kamwe, avuga ati ramutse uwo mwarimu, abati ho nso umwarimu utamuzi n'umwungere wari hakuye nyambaje kutwigisha gukama nabyo turabizi. Rero bigenze nkuko arasohoka diregiteri avuga ati uno mwarimu azarabigisha informatique na musique. Cyanavuga ati mwabana mwe ntimubone ndagira inka, amashuri narayahejeje ndafise diplome ya AD, ibintu bya informatique naravyize. Cyandabwira ati ico gisoma muko murasoma haciye imyaka 7 mvuye mu windwi nanagishize mu mutwe, reka ndabwiye ko nize. Cyandabwira ati zingura ico gitabo, cyari shuri igitabo kivango siku ya kwanza shule. Ndabwira ati siku ya kwanza shule ni siku ya furaha kwetu wanafunzi. Tulipofika shule mwanafunzi mmoja alipiga kengele, tukasimama kwenye mstari na tukapandisha bendera. Tino nico gisomwa no kimenya ntaciye ngaho mwaciye. Ndabwira ati za mu Congereza, the new school day is very important to children and this family to go. Ndakibabwira je ndaje mu Gifaransa. Ndabwira ati narize nubwo mubona nkora bijya. Rero bimaze kugenda nkuko akazimbana ndagakunze ko kuragira inka. Rero nkagenda ntembera mu mirima izo koperative Kanyunya, nkumva ngo yaba ya mbere mu biraya, nkatembera barimiraho nsanzwe ndagira inka hariya hejuru ku musozi, nkatembera nkaba ukuntu bimbura, ukuntu basarura, nkabona ati nanje vere mico mu mutahe nori mikiraya. Icagiye kuhaba umukoresha wanje acazana projet yo kurima imboga, kuko imboga twarinda kuza kuzisuma ahantu bita mu Kizunga. Ndamubwira ati rero je zana iyo projet y'imboga, ndazi kugira amapepiniere y'amashu, ndeke kuzandaza gusuma imboga hariya. Turatanguza uwo mugambi. Tutanguje ndavuga ati umugambi w'imboga nanje ngenda wigisha bene gihugu bo muri komine ya Mukike ya kera. Ntangwa ndabiranja mu mutwe ibintu by'uburimyi, bingiye mu mutwe. Mu nyuma ro hacaza umugambi wa payeje, haje umugambi wa payeje. Sinzi rero wambonye umwarimu arambwira ati ukuntu tumaze kukubona we mu mutwe wawe ufise imigambi myinshi, tire wojana umugambi wa payeje yo ushigikira. Je nca ndagenda ngiye no kwikomine. Ndibuka ico gihe mustanteri atwara Gwibaga yarafise na equipe yiwe yajanye, twagiye guhiganwa. Nico kintu cantangaje ukuntu ngiye guhiganwa na equipe yiwe kandi nkanayitsinda. Ntiyanavuze ati equipe yiwanje nibi ya mbere. Naragiye mu bajene 40 ndi Kavantara mva mu Kayanza, ntibanyinuvye ngo nuko batanzi. Naratanze umugambi bamaze kubumva bumbana umugambi urashe. Ikibanza ca kabiri candagitahukana, cadonka amahirwe yo kuva mu ikomine nja ku rwego rw'intara. Ngiye no ku rwego rw'intara icaneze nace mbona ko Bujumbura ipanze. Ngiye no ku rwego rw'intara nasanze abaje kudukoresha ni kuvanga amatora, abandi bari babazinanye bo bavuka mu ntara imwe, bakambwira ngo urya ngo turamuzi, ngo urya turamuzi. Mugahageze ko ntanga wa mugambi wanje, kuko mwana je ko mvuga ntangi nkoresha ibimenyetso, sanzwe ndi muvuga butumwa no mwishengero nigisha niko nkora ibimenyetso. Rero ntanze umugambi wanje, ndavuga ati umugambi wanje nuwo uburimyi bw'imboga n'ivyamwa muri komine Mukike, niwo mugambi nari mfise. Maze kuwutanga bambwira ngo ngirengarenga n'amashu ngo zoserukira intara ya Bujumbura. Ndabwira ati imboga tutaziriye ngo tuzirime tuzohomba cyane, kuko imboga zitwara umutayi mutoya kandi ziranyaruka kwera. Ndabwira ati turimye imboga rero mwino komine yacu, dufise amazi menshi, dufise imisozi amatere menshi, tuzogira imboga tuzifungure, twongere tuzidandaze, dushigike ca civugo ca Nyakubahwa yuko umuntu uzobura icurya n'umufuko ukabika amafaranga mu mwanya mutoya. Bambwira ngo umugambi wawe ngo reka turindire. Naho nyene ku rwego rw'intara barawumvirije umugambi uko ndiko ndawusigura. Incamba wa gatanu ku rwego rw'intara mu ikomine zose 9 za Bujumbura ya kera, Bujumbura ya kera, incamba wa gatanu. Candonka amahirwe yo kuja ku rwego rw'igihugu,
nja kumana na perezida iminsi ishika 5 turi hariya muri komine Shombo hariya mu Karusi barimwo bazanye abandi bajene bavuye hanze kugira ngo tuganire. Rero maze rero kuvayo payeje yarampaye rero imfashanyo novuga ko ari imfashanyo kuko yaramfashije mugana amafaranga twateza gusubiza bampa miliyoni 10. Miliyoni 10 naraje ndazima za mboga ndigisha abo twabana ku gasozi Bitega Sogwe imboga barazitahura bazitahuye ndavuga ati intumbero nari mfise yange yuko imboga mwiga kuzirima. Rero ko mbonye mwabyize kuzirima reka nanje mpindukire ndabe ahantu nshobora kurima ibiraya ko nabonye ibyo binyarutsa kuduza amafaranga kugira nanje ya mafaranga nzi ndayasubize hari ico yamariye. Ico maze gushikako nkuko mwabibonye naje n'undi umusore ikintu rero nshima rero maze gushika ino nkatera imbere nace mbanza kugira gukora mariage mano uko nambaye impeta. Hama ico maze gushika kuva nshitsi ino papa yahuye n'ivyago inzu twari dufise turayigurisha nace mbanza ndamwubakira inzu y'ivyumba 5 na chambre nabambe na saro. Urumva uwo n'umugambi maze gukora mu muryango no ku giti ciwanje. Hama ikindi nacu urabona ko ubimana imaze kumfasha nkaba nshobora gufasha tugafashanya n'abakozi bakarara bafunguye abakozi bashika 60 ku munsi. Rero urumva iryo nivyo maze gushikako ubu ndafise n'inka noroye hajya mu Rukina muraza kuzibona ifiri zone zishika 6. Rero urumva ko bimaze kuba ibintu bitari biki naka déplacement murakabona yuko ubu ndagafise nshobora gutemberako. Rero aha niho maze gushika ahama rero nipfuza gushika nipfuza ko nshobora gukora indi migambi itandukanye ngaha mu Rukina. Hari imigambi myinshi kenewe kandi nibaza ko muzokongera kugaruka musanga nayishizeho. Rero no kwabandanya umuntu yagura uburimyi kuko ndimo ndagerageza n'igitunguru sinzoguma mu biragusa toko turagerageza mu bintu bitandukanye kandi hambavu yaho naba ubona ndiko ndashingishira hamwe y'abakutsa kivi kugira ngo nabo nye dufashanye ivy'iterambere. N'abakozi bamukorera barashima ko bikenura kandi bakarahurira ubwenge bwo kurima kijambere. Yaraduhaye turakora turamenya kurima kijambere turashobora kubona yuko ari ibintu bidufitiye akamaro. Kare twarabura ingena dushobora gusumira abana tukabura ukuntu tworonka agakaramu k'umwana none ubu yaraduhaye turaduga ubu turaronka agakaramu k'umwana tukaronka karasiyo k'umwana tukamenya ingena imbuto umuntu ngena amenya gutera urubuto rw'ikiraya canke ingena dutera igitunguru n'ibijumpu tukamenya ingena tubibagara n'ingena tubifurira n'ingena tubikurikirana mu by'amahangeri. None ubu rero aho tugeze ubu uye turabona ko iterambere ari ryiza cyane yaradufashije. Abantu benshi ntitwari tuzi gukorera kuri kijambere naho nyene yaradufashije. Ubu rero ahantu tugeze turamushimira. Mu kumushimira nguko kare ntitwashobora kuronka akabuto k'ikiraya ariko ubu uye ageze kwimbura turashobora kuvuga ati mbo reka rero natwe turabe ingena twogura imbuto ku mahera dukuyiwe dushobore kuja gukorera muhira natwe dutere natwe turabe ukuntu twokwiyungunganya kuco yatweretse dukora. Abarimyi nk'abo rero bashira umutahe munini mu burimyi muri komine Gwibaga barahari. Ahaye mu karere ka Gwibaga turafise abantu novuga nti abagwiza mbuto n'abandi bene gihugu ubona bageze ku ntambwe ikomeye. Aha je ndafise n'abajene bakiri bato bamwe babitanga n'abashomeri ariko aho iwacu nta muntu yagiye ishuri ari igishomeri kubera benshi twarabayigishije turanasubiramwo tubabwira yuko umuntu yokoresha ubwenge bwiwe mu gutunganya ubuzima bwiwe. Rero ugwaruka gwace ruja ku kivi arusha gusanga hariho ugwaruka rufise amahegitari arenga 200 hari n'abashize mu mahegitari 30 barima ugasanga bafise impangi Bujumbura baguze ugasanga bafise imiduga bihereye mu burimyi. Rero abo nyene barima amatongo manini abo nyene bamaze kuvyumva cane baca bagenda bakegera ibigo bigiye kugwiza imbuto bakabaha imbuto zirobanuye bagatera n'ivyo bigori. Rero aha mu karere cyane
batera iki kigori citwa isega kiva muri izabo. Na cone rero turabona ko gikwiye kugira ubushakashatsi kugira kiduze umwimbu cane kije ku rugero rw'iyo rwa pane 50. Aho nibaza yuko n'abajejwe uburimyi n'ubworozi baticaye kuba turabona n'ibindi biterwa yuko batera bagira ubushakashatsi. Hanyuma sinorangiza canke sinovuga vyose ntavuze, hariho abantu bagira ubushakashatsi n'abagwizambuto z'ibiraya. Muri aka karere turimwo hariho umushingamateka yitwa Zeno Ndaruvukanye. Umushingamateka Zeno Ndaruvukanye twovuga tuti muri aka karere ka Rwibaga nawe ari mu bantu twirata. Avuka ngaho hepfo i Mutambu, ariko yaraje akorera ngaho muri komine yacu ya Rwibaga muri Mukiki ya kera, mu kwerekana akarorero keza mu burimyi no gutanga imbuto za kijambere. Ubu rero aheruka no gushiraho aho bagira ubushakashatsi ivyo bita amasushe, bagwiza amasushe imbere ya Febaze urumva. Rero muri aka karere rero kuronka imbuto bica vyoroha. Nico gituma rero ubona yuko umwimbu umusesekara, batera imbuto nziza bakimbura vyinshi. Rero umushingamateka rero Imana imuhezagire, ahubwo izomuhe no kuramba kugira ngo abandanye atubera akarorero, ndetse muri komine Rwibaga no mu gihugu cose, kubera arakora ibintu akora ibikora inka. Ari mu bantu komine Mukike, komine Rwibaga tutazokwibagira. Nukurumva yuko rero dufise abantu b'ingirakamaro, abantu badufasha, eka n'abandi bategetsi. Burya akamo ko gutanga akarorero, hariho abantu indongozi. Mbuzi indongozi ncamwo bishari ico, je nobita indongozi nobita abategetsi. Kubera ni indongozi baduha umurongo mwiza, hari imirima myinshi y'indongozi ngaha muri Rwibaga badufasha kugira ngo turonke imbuto. Aha turavuga urongoye umugambwe CNDD-FDD mu gihugu w'igihugu SG, nawe arafise ahantu agwiriza imbuto, tukaronka imbuto nziza. N'abandi ntuhira kudondagura ngaha aye batubera imboneza. Abo rero tuba tuti izo ndongozi ziri mu bantu bafashije ikomine Rwibaga iba ikomine iba ikigega cy'igihugu. Ngira amaze gucaho muca hose murabona yuko ku mabarabara hari imyimbu myinshi, amakamyo aguma arengana, amakamyo aguma apakira amanuka. Ku munsi niho harura amakamyo atwara umwimbu mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, mu gisagara ca Rumonge, mu gisagara ca Rutana, abo bose baza kurondera umwimbu ngaha muri komine ya Rwibaga. Urumva yuko ihangiro ryacu y'ikigega cy'igihugu turigejeje kure. Muri komine Rwibaga rero akazi ko gukora mu mirima karahari, kandi kenshi eka n'umwimbu uraboneka ku rugero rushimishije. Intambamyi ni mu gihe abashaka abakozi barondera gukoresha abana bakiri mu mashure, aho naho ingingo zaramaze gufatwa. Ikindi nuko uko umwimbu uboneka ku bwinshi, biba ngombwa ko haboneka amasoko vyihuta kugira ngo umwimbu ntiwononekare. Nta terambere ribura intambamyi. Iyo mvuze ati iterambere dufise intambamyi, birabaho. Intambamyi ishobora kuba nziza canke ikaba mbi. Murabona yuko hari imirima, hari umwimbu. Mwumvise yuko umuntu umwe warose amahera makeya yimbuye yagiye gusoromera umuntu ibiraya atari 50. Ivyo rero vyaratumye usanga hariho abana baheba ishure bagenda gusoroma ibiraya, agasiba kw'ishure gusoroma ibiraya, gaca usanga rero haciye habaho abana baheba amashure. Ivyo tumaze kubibona rero twaje dushiraho ibihano. Umuntu atanze akazi ku munyeshure mu mwanya w'ishure, tumufashe tumuca tumuca amande aboneka, kugira ngo ntagire umwana aheba ishuri agiye guca ibiraka. Kubera ishure ni isoko y'iterambere. Twebwe no munsi duhagaze ngaha tuvuga,
nuko twagira ibibakwe ryo kwiga. Rero aha turiko turakura tugenda tuteka kuronka abantu bazodusubirira, abazoba abasitanteri, abazoba abaganga, abarimu, abajejwe ibidukikije no mu bindi bisata bitandukanye. Nico gituma rero nk'indongozi tugira amaso menshi no mu bisata vyose kugira ngo ntihatere imbere igisata kimwe c'uburimyi n'ubworozi, ahubwo n'ibindi bisata vyose bitere bija imbere. Turavye umwimbu ingene wifashe muri komine Rwibaga, nababwiye ko dufise umwimbu munini cane gose, cane cane ku giterwa c'ibiraya no ku giterwa c'ingano. Muzoze ngaha mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kw'indwi, haba hari ingano ziteye igomwe nziza cane kandi umwimbu wa munini. Rero kenshi na kenshi abarimyi bagiye kugura imbuto bazigura zizimvye, ariko hageze gushorwa kubera umwimbu uba wabaye mwinshi bagurirwa ku mahera makeya, bigatuma rero usanga hari igihe bashobora gukora mu buhombe canke bakabura n'ababagurira bivanye n'ingene umwimbu wabaye muniniya. Rero turashimira cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, yaravyitegereje aranatugendera arabona uwo mwimbu, aca aravuga ati burya rero turamushikiriza iciyumviro yuko hakenewe ihinguriro ryohingura ivyo biraya n'ayandi mahinguriro ashaka guhingura ifarini bahereye mu ngano n'ibindi biterwa. Aca atwemera yuko hoshingwa ihinguriro ry'ibiraya aha muri komine Rwibaga. Wanashima je nagira ibibakwe ndi mubo yarungitse kuja kubiraba aho bikorerwa muri Kenya, turabona ingene bikorwa. Rero turizigiye cane gose ko abahinga bariko baravyiga, kandi tukabatera n'akamo yuko bovyiga babinyarutse kugira ngo iryo hinguriro rishigweho risahiriza bene gihugu, hageze kwimbura bagurishe kw'ibeyi nziza, kandi ivyo duhinguye turonke ibakwe ryo kubishora hanze bituzaniye amafaranga y'agaciro. Niyo hange turiko turakorerako, burya muzaga amafaranga y'agaciro murazi yuko nta handi ava mu vyo dushora hanze. Naco gituma ngaha muri komine Rwibaga nk'indongozi ya komine duhimiriza abantu kubungabunga no gukorera neza ikawa, kuko ikawa ngaha turayirima cane cane muri komine ya Nyabiraba ya kera. Ubu rero nivyo tumaze yuko iminsi turavyo bitara vy'ikawa ko bisasigwa, bipompwa, bikatwa, byifashe neza. Turahimiriza n'abene gihugu kubungabunga icayi, aho mwaciye mwabonye ko hariho ibiterwa vy'icayi vyinshi, ibitara vyinshi. Navyone rero tubabwira ko bakibagara bakagishiramwo ifumbire, bagaheza bakagisoroma kugira umwimbu w'icayi uduge. Nayo mavoka yarohere mwabi ko turi ku kivi. Ni kuba yuko dushaka yuko dusahirize tube abambere batuma igihugu cacu kiba igihugu giteye imbere. Nuko rero mwese mwadukurikiranye nibaza ko muhakuye ibitari bike mu kurima kijambere, mwabonye n'intambwe abandi bageze ko namwe ejo muzinduke ku kivi.